Ndabahamiriwe na mwaramutse bakonzi ba BDI Info. Shimira wewe wese wama wadufashije gukora partage. Sino kwibagira gushimira nawe wama ushiterera ishiyumviro shiwawe muri comment section. Nawe nyene wama wagize uruhara runini kugira ngo ibiganiro by'uwacu bishikire abana bariya. Uyu munsi nkene tuyage ku kintu cy'ukuntu new generation mu Burundi ugwaruka mvuze new generation ngira murantahura gushobora gushikigirwa hamara ugateza imbere igihugu n'ukuntu ibindi bihugu bibikora. Uya mu Burundi nasanze tubikora kutariko. Mu Burundi woshobora kubona ngo naka yateye imbere ariko kubera yanzigo ntashobora guteza imbere mugenzi we. Hari ugwaruka gwinshi gwateye imbere ndashobora gufasha bagenzi babo kugira ngo nabo batere imbere. Ibindi bihugu wese ko babikora. Umugabo ni mu Burundi mora ntahura impamvu. Umurundi wubatse izina giwawe uri senyura no Murundi nyene aragucafuza akakugira imbwa akagutuka akakuvuga nabi none mubona ba Fabrice ntibama babavuze aromba niko bimeze. Kandi mu Burundi kidi kibazo gihari ntushobora gutera imbere nubwo bufise tara imeze gute utari mu mugambwe uri ku butegetsi ntushobora kwatera imbere. Aho ibindi bihugu nk'Ubushinwa bitaraba ngo umugambwe bitaraba ubwoko twege iwacu ibyo bintu byacakorerwako bakuraba izuru cyangwa bakakuraba umugambwe uvamo. Ivyo navyo tukibikorerako ntidushobora gutera imbere nta nakavunguka tuzokwama inyuma ahubwo kiye kibanza n'umunsi tuzokwisanga mu kibanza ca kabiri cy'ibihugu biheze bikenye ku isi bazoba batwivye batwibiye amajwi kuko new generation no musa abana barakanuye barabona neza. Reka rero tuduge kwijambo. Ibindi bihugu biteye imbere bifise aba president bugurutse mu mutwe baramaze kubona neza na neza yuko kazoza keza kari muri Afrika kandi mu banyafrika kandi muri new generation muri generation ya Afrika. Aho usanga umwana wo muri ico gihugu ntanga karorero kubagana. Umwana wo muri Ghana agiye kwiga mu Bushinwa nimba azomara imyaka 4 azoba yarondereye akazi canke arondereye inzira abana barenga 1000 canke 2000 babanyagana canke akagwiriza business akagurira karere we twita kagura karere muri business abanyagana barenga 5000. Ariko mu Burundi siko biri. Umurundi nakubitire mu Bushinwa inzigo icayigwiza acagira inzigo y'abashinwa bose ya population y'abashinwa bose bari hariya bamwe mbere bani hakana n'igihugu bivanye n'iki aba yaragize sirago icambere na mbere kugira shike hariya nta leta bigizemo uruhara. Inguvu zose yagombye kurondera muri leta kugira mugire ku bamuterere inguvu canke ivyangombwa kugira shikeyo usanga byaragoranye cyane. Niyo mpamvu benshi baca bagira n'inzigo yo kudagomba gutaha iwabo. Urumva niyo umubaze ati wowe uva he hari n'ingiye aca kubari ati unaho kutamusaba ivyangombwa utari migration wowe uva he aca kubati jamba muri Tanzania mva muri Kenya kubera iki niho yaronkeye iyo opportunity kugira agende hariya yafashijwe n'abakenya canke abatanzania canke abandi bantu bo mu bindi bihugu byo muri Afrika kugira shike hariya ngakoreshe ziriya passport andashobora kongera gutanga akarorero ku muhungu bita J abarundi benshi no munsi ugiye kumuraba n'umwe mu barundi bariko bagerageza kumenyekanisha igihugu cy'iwacu abicishije muri vlog bijya byo kuri YouTube kwerekanisha ishusho nziza y'ibihugu bitandukanye. Ariko kubera passport yiwe nabarira impamvu yahisemo kuba umukenya kuronde bwene gihugu bwo muri Kenya kubera passport yiwe ahariho hose bayikengera mbere bakanamuzibira kandi afise visa yahisemo kubiheba kuko nta murundi yamuvugira. Ibibazo nogira jewe no munsi mu gihugu cyacu cyose ndoba ndimo sinopfa kwitura ambassade ngo bipfe kuva mu nzira
ni turaciye kwega baba ni abantu usanga amaze gushika mu ntebe amahembe abafise ayasumba y'imbogo muriko murantaho acagira amahembe manini y'imbogo usanga yagarutse kujya kwidendo ugiye kumusaba service hari ukuntu ayo strategy bafise yukuntu usanga kuma kubarira n'ikaramu ngo mwe mwabahungu mwe urumva ugasanga mupfiriye muri mwe mwabahungu mwe ku mpanuro nyinshi naca gufashije aguhaye impanuro nagukuye muri wa mutego muriko murantaho yarabonye rero ati jewe niyo nabandanya ngendana ino passport nzoshobora no gufungwa nzira ubusa ngo ndiko ndamamaza igihugu cetamo kwibera umukenya urumva abarundi umurundi ndazi ntitubuza abarundi benshi bari mu Bushinwa mu bihugu byo mu Bushinwa bagiye kwigayo baronse ababuruse yo kuja kwiga mu Bushinwa cyo gihugu naho numva ngo bagaruse ngo bahezeyo ariko muri etazini heba agiye abafye umusha munyibagira no mu gitabo cy'igihugu mushe mugomba mufute kubera iki kibashara muvunye garuka wowe reka nureke uzosubire mbere urumva twafise abarundi bari mu Bushinwa ino musi umurundi ari mu Bushinwa kamubaza ati bro basuka vumubarira nkuko abandi bariko barabigira ukavuga ati jewe ndi umunyeshuri narungishwe n'igihugu ariko ndashobora kubaha business mukaza muranshi amafaranga kuri konti nkaza ndabarungikira ibintu nkabereka amasoko canke amaje nkirangurira nkabarungikira hakabaho pourcentage dusaba tuvugana bivaye n'ibintu bawaranguye hama nkaca ndakurungikira umuzigo wawe ukagushikira ivyo murundi wimucishizemwo asha nta nivyo yumva aha rero ugwaruka tugifise abantu bameze uko nta kintu na kimwe tuzopfa tuvuyemo kubera ko abarundi turacari babandi baba bono urumva babandi usanga umurundi yarahejeje university mugaba akicumbiri akiza kurorera cinema zisiguye uwo rero yihenza karonka iyo opportunity yo kugenda hariya yewe harizimya connection usanga ari muri hash please urumva nuko bimeze twige kumera nk'abandi ibindi bihugu biko byatera imbere biko bitezwe imbere no gwaruka leta ziwacu zidushikikire natwe turaba ukuntu tworonka opportunity uyu mu president mumva amenyekanye wa mbere muri Afrika ubu nono ni kugwego guhiso bita Traore Captain Ibrahim Traore kubera iki barabonye n'ugwaruka n'umujene acavize umutwe w'uguruse yagiye ku gihugu azi ibintu byose byapfuye acagerageza kubishira mu buryo kugira bitungana yabonye umujene afise impano cyangwa afise project kanaka ubwo nyene acamuteza imbere hatinya gushamo mutahe yego muri payeje barabikora ariko ikibazo bose tuba twaragiye kuyatora ry'amahera ariko hari ibibazo byinshi gusa navyo upfa kumenya kuko ibibazo umuntu agira si bose bagire ishanse zo kubicisha kuri social media kugira ngo bishikire abana bari ico nosaba rero nka leta yiwacu ni dushigikire tube nk'urundi gwaruka badushiremo imitaba badutemo imitaba nta muntu ajya amafaranga ya leta kuko ntunga leta nabivuze bwa mbere leta ifise ukuboko kurekure aho wowe uri hose everywhere you go kenera gutora kama kawaida urumva rega guys nimba uri mu Bushinwa cyangwa muri Amerika ukanka gwagura karere mu Bushinwa hariyo product nyinshi zodufasha mu Burundi zofasha ugwaruka mugabo ugiye ngo urondere umurundi ari mu Bushinwa agufashe hakiyo nakimapfa kumariye shima yuko hari ico bofasha hagira uwundondera tukeneye iki ndakurungikira je nigeze kuba ndenga ku murundi ari mu Bushinwa nkene ya accessoire ya kamera yambariye ngo yari yagiye yashambariye amafaranga gusa bitwara ndamaza none ko wagiye mu ntuzeye mu Bushinwa ntibabuza gufotora ku muntu akeneye kugura ikintu ntibabuza amaze kuraba ama vlogger benshi b'abanyafrika bakorera mu Bushinwa bibereye mu Bushinwa nta muntu numwe bahora babuza gufotora business kweli namaze none kubera kutandungikiye place ngo ndungikira amafoto mbone ibishiro by'ivyo bintu yaciye nkupa guhera umwanya nimba ari yibazize ngo nduwimwaro canda moya ngo nsuka ngonzanira ibateri maka bateri kama kaga kamera nari nkeneye yarambariye amafaranga $180
kandi je nanje nama naravye ku Amazon nama naravye ku eBay amafaranga bigugwa kandi nama naravye ati zivuye mu Bushinwa zigugwaya izivuye muri Canada zigugwaya izivuye muri Belgique zigugwaya cyangwa muri Amerika mugabo yarambariye amafaranga maze kumuha none kubera kutamfotori ya manu uzeye ama price ama prix kugira ngo mbone yuko ibyo bintu mbari yari byo yashiya nkupira afete yagomba ngiye ko nk'icya gatatu romba kuba ari yambariye amafaranga je ncari kibazo nari nkeneye price ubu nta muntu numwe adakeneye ibintu birenga mu muco wowe kane ugakeneye gukora ibintu bitari mu muco uzo kwa muronka zampumye nyene zampumye za ruguru nizo kwa muronka naye uzoyajya kandi azokuviramo imikoshi nta migisha uzoronkamo abarundi rero turakwiye kwikebuka tukamenya yuko iyo utunze ntuzotunga ngo ugure Burundi ngo twirukane menya yuko iyo utunze ucutegezwa kuronde bundi buryo nawe ukura bajya bagenza mu bukene barimo hapana kucugomba ngo Imana ivyisi birayonga namashugwa ajya namashugwe nubwo byizigira gute izo ndimbo nakunda kuzumva nabaroberi bakiri mu Burundi ukiri mu intambara ngo ivyisi birayonga bimeze nk'amashugwe nubwo byizera gute urapfa ntujana ntabyo twarupfuye urumva guys abantu muri Belgique abantu muri Australia muri Amerika muri mu Bushinwa Asia aho muri hose South Africa umuntu agutumye akantu ntucugenda ngo wiyandikire price yiwawe akantu udashobora no kwikorera ku mutwe atari uruntu bangira ingata akantu shira mu shakoshi kata pima ni kilo ndazi yuko ibintu byose mu ndege pima ku kilo mugabo we umuntu agutumye akantu ukacuvuga ngo bijyaya nguruma ngo mu ndege ncandaka akantu kangana na telefone ucuvuga ngo mu ndege ngo barakarihe nubwo ugikura muri pouch ukacuma atemuka ndagikuye muri pouch ugira ntibabone yuko ari gishasha babona yuko ari yo nkoresha oyirihira mugabo kubera yanzigo ya mitima mibi mutagomba gufasha abarundi bene wanyu umuntu aragira amafaranga akenyikiye amafaranga yafise akabura ukimuha cyangwa ukimugurira kandi bishoboka ari ibintu bishoboka kandi vyihuse muri ko munahura hari abandi barundi nyene baba vlogger banyegeye bibereye mu Bushinwa nuno munsi je ndafise umu vlogger w'umurundi sindamuvuga izina ari mu Bushinwa ni international muye onye ni mwibarabara bakamvugisha Kirundi cyangwa bati reka shanure ivyo uvuga ntavyo numva abikwa no mu Kirundi ati ivyo uravuga ntavyo numva akaba kwishuye mu Kirundi kandi nawo muwaze mu Kirundi hakuna kuba ati ntuzosuye kuvuga mbere yuko ndi umurundi jewe ntazake n'umuntu uzobwira kubera iki nakeneye ko bamenya ko ari umurundi yakeneye kwibera muri bwa buzima bwiwiwe nakeneye gukora ngo akorere Burundi kuko azi yuko ubu Burundi bukoreye ukabintwaro ukupfuye nivyo yamaze kwishiramo kubera iki ni benshi nabivuze umurundi uteye imbere niho gusubiza inyuma batandukanye n'abandi bantu mugabo si no Burundi gusa n'abanyafrika umuntu yirabura aragoye kuba rega guys dutezanye imbere jewe impamvu ndabivuze bino nagize ikibazo ca kamera ifa gasinga kamwe bita Flex Cable LCD nayimaranya amezi 5 mvise amafaranga nabuze umurundi numwe yo bimfashamo mvise kamera mu bwoko bwa GoPro igira kabiri yagize ikibazo ca battery nararondeze mu barundi bose umumwe wese acambarira indirimbo ziwiwe bavyita kundirimbira kuko sino wava mvuga ngo baranyishuye kwari kundirimbira abarundi yo turazi neza gutanga uburorero n'impanuro zidafashe umurundi aguha impanuro amahera ntayaguhe ku mpanuro n'abambere umenga bize filozofi mugabo twagomba twohinduka kuko nabisubiyemo uko uzotera imbere kose ntuzotwimura twebwe abarundi kandi amafaranga uzoronka biwanyu bakwanka inzira zose uzocamo zizoba zaciwe n'abarundi were nimba uzocukira ibarabara ry'iwawe ryo mu kirere uzokwamurengamwo sinzi nuko murakoze guys nizere yuko nimba yakwigisha izino video shiramo muri commentaire cyumvira cyo wawe
mbega abarundi uko babona turashobora gutera imbere turi muri no new generation iwacu tugateza imbere birashoboka nimba bishoboka shiramwo muri comment section ati birashoboka cyane bishoboka hoba hari umurundi watumye ibintu ari hanze akanga kubikuzana benshi barahari bafikize ibibazo nk'ivyo mfise murakoze cyane ndabashimiye cyane abantu bose muravye kino kiganiro kuva hanze kuva ku ntango Brito mbabari byancanze kuva ku ntango gushika ku mpera ndabakunda cyane abadukurikirana mu bihugu bitandukanye Afrika Asia Amerika Europe mwese ndabakunda cyane Imana ibandanye ibarinda ivyoze bibacumuza cyangwa ivyoze ibangamira ubuzima bwanyu ndabakunda cyane Imana ibandanye ibazigama murondere muronka iyo muri hose ntimwibagire gufasha bene wanyu basigaye inyuma wopfa mumufasha ikintu agutumye ukamwima amafaranga yawe namaze kubivuga bye thank you